Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbonanda kigushikiriza. Uno munsi tugomba kuganira ku bijanye na Bibiliya. Muri uyu mwanya turi kumwe rero tugomba kuganira ijambo ry'Imana yuko ari ryiza, ririgisha, rigahanura, ndetse bikenewe rigahana, kugira ngo abantu barushirize kumera nk'uko Imana igomba. Ariko rero ijambo ry'Imana ntiryama ryoroshe, riragoye rimwe na rimwe gutahura no gushirwa mu ngiro uko bitegerezwa. Nico gituma ijambo ry'Imana ritegerezwa kwigishwa mu bwenge hamwe no mu bwitonzi buva ku Mana nyene. Ubu munsi rero ni umunsi ukomeye cyane, kuko n'umunsi tugira dutangure urugendo twinjira mu gitabo c'ijambo ry'Imana. Turagomba kurabira hamwe ivyiyumviro ngenderwako mu kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni indya z'umutima. Umukristo wese akaba azikeneye, akazifungura ubudahengeshanya kugira ngo akure mu vy'ubukristo. Mu ijambo ry'Imana harimwo vyose umukristo akeneye kugira ngo arusheho kumenya Imana, amenye uburyo yoshobora kuyiyegereza, kandi ngo amenye uko yobigenza kugira ngo ashobore kubaho nk'uko Imana igomba. Vyongeye, ijambo ry'Imana ni ikigwanishwa gikomeye cyane umukristo akeneye kugira ngo ashobore kunesha umwasi Satani. Ni naryo rufatiro rw'ivyizigiro umukristo afise vyo kubaho n'inyuma y'urupfu. Mu vy'ukuri, ibintu bigize ubuzima bwacu si vya bindi dufise. Bimwe bidusamaza kurusha ibindi, bimwe binezereza imibiri yacu gusa. Ariko mugenzi wanje, nutega amatwi wumve aho ukuri kuri. Va mu bitakugirira ikimazi, uze dufatane urugendo rwo kugendagenda mu mpapuro zirimwo ivyanditswe birimwo amabanga ahambaye. Ivyanditswe vyo mu gitabo kiruta ibindi bitabu vyo mu isi yose. Kandi kugira ngo ushobore gufata urwo rugendo urubandanye gushika kw'iherezo, bisaba yuko nawe uraba aho ugeze mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ko bivana n'ukuntu ubayeho. Kumbure vyose vyogenda neza, ku buryo wosanga ata n'umwe ukeneye wo kugufasha. Ariko kandi ushobora kuba uri mu ngorane zidasanzwe mu kubaho kwawe, ku buryo utabona ingene wovyifatamwo. Birashoboka ko woba ugeze habi, ku buryo wumva ukomeretse, wihebuye, ndetse ukumva umenga uratabaguritse, utabaguwe n'insinga zisongoye zo mu buzima bwawe. Uko biri kose, umenye ko igihe kigiye kuza, bitebe bitebuke ugiye gushikaho uronka ico urondera. Ariko bisaba ko wihangana, ukabandanya urugendo ugashika kw'iherezo. Kubinyerekeye, ndaguha inkuru zirimwo abagiye bashinga intahe, berekana ukuntu ijambo ry'Imana ryababereye ngirakamaro. Inkuru ndakubwira rero si vya vyigwa usanga bivugwamwo ibintu nk'uturorero dusanzwe. Inkuru turabira hamwe nizihuye n'ivyagiye birabaho muri kahise, twisunze ivyanditswe mu gitabo c'amabanga ahambaye y'Imana. Ico naco ni Bibiliya. Ni ukuvuga igitabo c'Imana kuko canditswemwo ijambo ry'Imana. Ni ca gitabo abakristo bose bita Bibiliya.
Imbere yo kwinjira neza mu nyigisho za Bibiliya, reka tubanze turabire hamwe ivyiyumviro ngenderwako bifasha gose mu kwiga ijambo ry'Imana. Turagushikiriza ivyo vyiyumviro mu buryo bw'ibibazo n'inyishu. Ikibazo ca mbere kivuga kiti, mbega Bibiliya irafise akamaro? Ico gitabu caragwanijwe uburyo bwose bushoboka, kiratwengwa, kirasuzugurwa, ndetse akenshi kiranaturirwa kugira ngo kiveho abantu ntibasubire kugisoma. Hari n'ibihe vyagiye bihaca ugasanga umuntu wese asanganywe ico gitabu c'ivyanditswe vyera arahohotewe bikomeye, mbere nawe nyene akanaturirwa. Mu ncamake rero, ijambo ry'Imana ryaragwanijwe cane imyaka myinshi, ariko naho vyabaye uko, abafise ibitabu vy'ivyanditswe vyeranda bagahohoterwa, abandi bakicwa ivy'agashinyaguro bimwe bibi, abantu ibihumbi n'ibihumbi, amajana n'amajana bava mu bwoko bwose kandi bo mu mahanga menshi yo mw'isi babandanije kwiga ijambo ry'Imana, mbere bakanarishira mu ngiro. Ijambo ry'Imana ryari ryamaze gukora mu mitima y'abantu, rizana impinduka zikomeye kugeza aho benshi bahitamwo gupfa hako bahemuka ku vyanditswe vyera. Intambara zagiye ziza zirisubiriza zigwanya ijambo ry'Imana zaratangaje cane, kuko vyabonetse yuko Bibiliya cabaye igitabu gihambaye c'agaciro karuta izindi nzandiko zose, eka mbere kikaba gikwiye kubahwa na bose. Burya Bibiliya ni kimwe mu bintu bigize ubutunzi budasanzwe, kikaba kimwe mu vyo bita patrimoine mondiale, ni ukuvuga ubutunzi buraba isi yose canke buhanzwe amaso n'isi yose. Nico gituma n'umunyamakuru w'igihagararo kinini w'ikinyamakuru France ya kabiri yavuze ijambo rikomeye kuri Bibiliya. Hari kw'igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 10, ariko kwitwa gitugutu, mu mwaka w'2001, aravuga ati, Bibiliya ni cibutso gihambaye cari gikwiye kugenderwa vy'ukuri. Niko vyabaye igihe bari bahejeje kuyisubiramwo, kuyandika gushasha mu rurimi rw'igifaransa. Umviriza ibintu bifatika vyerekeye ico gihe yuko Bibiliya ari igitabu kidasanzwe. Bibiliya zishika 200,000 zari zarasabwe n'imbere y'igihe ngo zizogugwe bagiheza kuyandika gushasha mu rurimi rw'igifaransa. Bibiliya zirenga 100,000 zari zaramaze kugurishwa, kandi Abafaransa baciye ubwenge baraziguze cane ku bwinshi. Ico gihe hagugwa igitigiri ca Bibiliya kiri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 ku munsi. Ivyo vyose bikerekana yuko igitabu c'ivyanditswe vyera ari igitabu gitangaje cane, gitera benshi kubaza ibibazo, ariko kikaba arico kigugwa kurusha ibindi vyose. Biraboneka ko abantu bagiye baza barahindukirira ijambo ry'Imana ari uko bageze mu bihe vy'ingorane, mu bihe bumva bihebuye, iyo bumva umengo barahebwe, iyo bari mu ntambara z'uburyo butandukanye. Asangwa mugenzi, ubona uwo munsi abantu bashobora kuronka ijambo ry'Imana kandi bakaronka n'akaryo ko kuryiga atankomanzi, umenye ko atari ko vyahoze. Kandi no mu bice bitandukanye bimwe bimwe vy'isi harimwo abantu bamererwa nabi bahowe gusoma ijambo ry'Imana. Abaporoti b'Abafaransa biswe Huguenots nibo babaye abahezi intangere mu guhagararira igitabu kurusha ibindi bitabu vyose, no mu guhagararira ukwizera kwabo kwa Rukristo mu buryo butangaje. Baremeye barababazwa, baremeye barakubitwa, baracunaguzwa bikomeye, kandi baricwa kubera ukwizera kwabo. Mu ntango z'ikinjana ca 4, umwami w'Abaroma yitwa Diocletien yashinze itegeko rivuga yuko uwo wese bazosanga afise igitabu c'ivyanditswe vyeranda azohanishwa igihano co gupfa.
kandi n'abo mu muryango wiwe batamuvuze ngo yicwe hakiri kare, bo nyene nabo bategerezwa kwicwa. Uko niko n'umugore wiwe n'umukobwa wiwe bahevye ukwizera kwabo kwa gikristo. Diocletien yahavuye atangura kwigamba ko yabashoboye kurandurana n'imizi ivyanditswe vyose vy'abakristo. Ariko rero mu myaka yakurikiye, uwitwa Constantino canke Constantin afashe ubutegetsi, yafashe ingingo yo kwemeza yuko ukwizera gikristo kubaye idini ya leta. Mbere yaciye yemerera agashimwe gashimishije cane uwo wese yomuzanira Bibiliya. Bica bituma mu masaha adashika 28 yari amaze kuronka amabibiliya ashika 50 mu nzu yiwe. Kuva mu kinjana ca 16 ikanguro ryabandanije gushinga imizi mu gihugu c'Ubufaransa, bituma Abafaransa benshi baba abaporoti. Mu nyuma hahavuye hima uwundi mwami mu Bufaransa yitwa Karoli w'icenda, ni ukuvuga Charles IX. Uwo rero kubera imvo zitazwi, haba mu vy'amadini haba no mu vya politike, mu ntege nke z'uburongozi bwiwe kandi asunitswe n'abamukikije, yashinze itegeko ko bica bose atanumwe asigaye. Yavuze ati, mubice bose kugeza kuwa nyuma, ntihagire n'umwe asigara ukuzobinyagiriza mu nyuma. Niho rero hicwa abashika ibihumbi n'ibihumbi. Mw'ijoro rimwe. Iryo joro rikaba ryiswe la nuit de Saint Barthélemy. Ubwo bwicanyi bwatumye hongera kwaduka intambara hagati ya bene mugabo umwe, kandi yari imaze igihe yaracureshe. Ubwo bwicanyi bwose no guhohoterwa bingana gutyo ntivyabujije ko abaporoti bitwa Huguenot kongera kugwira bitangaje, kugeza kuri 15% vy'Abafaransa bose baciye bahinduka abaporoti. Mu nyuma hageze mu mwaka w'1598 umwami Ari wa kane niho yashira igikumu ku rwandiko rwiswe Edict de Nantes, ruha abo Huguenot uburenganzira bwinshi cane mu vya politike no mu vy'Imana. Bagahabwa uburenganzira bwo gukoranira hamwe mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ahantu hose kiretse ku mugwa mukuru Paris. Ariko mu nyuma umukardinali yitwa Richelieu niwe yahavuye afuta ubwo burenganzira bwose bari bahawe. Niho umwami Louis wa 14 asunitswe n'imvo za politike n'iz'abakatolika yaca atangura kwica bimwe bikomeye baba poroti, kugeza naho afuta urwandiko rwiswe Edict de Nantes. Ivyo vyazanye ingaruka zibabaje cane ku buzima bw'igihugu c'Ubufaransa. Vyateye ingorane zikomeye mu vy'ubutunzi n'imibano na politiki. Abaporoti b'aba Huguenot ibihumbi amajana baciye bahunga igihugu. Abanonosoye ivy'akahise baravuga yuko ico gihe hahunze abantu barenga 2 miliyoni bakaja mu bindi bihugu, kandi aribo bari abantu b'intungane, abakozi b'umwete mwinshi, bakaba baciye batwara ubumenyi bwabo bukaja guteza imbere ibihugu bibanyi. Abenshi mu banyabwenge bihweje ibintu n'ibindi mu vya politike baravuga yuko ivyo bihe vy'ihohoterwa vyoba vyabaye bimwe mu vyatumye mu myaka ikurikira haba ukugumuka kw'abanyagihugu kwatumye biyamiriza intwaro y'agahotoro yariho ico gihe, haba gufata ikirimba ca Bastille mu mwaka w'1789, haba n'amarushwa ateye ubwoba yakurikiye. Ariko mu Bwongereza hoho ivyaho vyari bitandukanye cane n'ivyo mu Bufaransa mu buryo butangaje. Abahinga mu bumenyi bw'ivyakahise baravuga ko kubona Ubwongereza cagumye ari igihugu kiri hejuru cane y'Ubufaransa mu binjana vyinshi vyavuye ku kuntu abo Bongereza bobo bakiriye neza ikanguro ry'amashengero y'abaporoti yatanguye mu kinjana ca 15.
hari inkuru yavuzwe cyane y'umuhungu w'umwami w'umunyafurika yagendeye Ubwongereza yakirwa n'umwamikazi Victoria. Uwo mwana w'umwami yumiwe cyane n'ukuntu Ubwongereza ari igihugu giteye imbere cyane kandi cifashe neza. Abaza umwamikazi yamwakiriye ati, mbega ibanga ryatumye Ubwongereza kiba igihugu gikomeye gutya ryoba ririhe? Umwamikazi arahaguruka aja kuzana Bibiliya ayihereza wa mushitsi, aramubwira ati, ngiryo ibanga ry'ubukuru bw'igihugu cacu c'Ubwongereza. Mu gihe hari abamaze ibinjana byinshi bagerageza gutuza no kuzimanganya ivyanditswe vyera, ibyo bakoze bigayitse byose byabaye imfagusa. Ibuka wa mugani uvuga ngo umwana yankwa niwe akura. Nta na kimwe cyashoboye kubuza ijambo ry'Imana gukwira isi yose. Umunyabwenge akomeye yitwa Voltaire ntaco atakoze akoresheje ururimi rwiwe yandika atyoza ico gitabu. Yarageze n'aho avuga ati, ukwizera rukristo kuzozimangana mu isi mu myaka itarenze 100. Ariko nk'uko twese tubizi mbere tunabibona, yarihenze cyane. Ahubwo aho kuzimangana, ijambo ry'Imana ryarushirije kugwira. Nagomba ndakubwire mugenzi yuko inzu uwo Voltaire nyene yabamwo ariyo yahavuye iba ububiko bw'ishirahamwe rya Bibiliya, ari ryo Société Biblique yo mu Bufaransa. Aho nyene niho hahavuye hava amabibiri y'ibihumbi n'ibihumbi yarungitswe ku mwaka mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Impera n'imperuka byabonetse yuko igitabo cy'ivyanditswe vyera arico Bibiliya arico gitabo kigurishwa kurusha ibindi bitabo byose mu isi kugeza n'uwo munsi. Kuva Bibiliya igitangura gusohorwa mu icapiro ry'ibitabo rya Gutenberg mu mwaka w'1455 kugeza mu mpera y'ikinjana ca 200 haramaze gusohorwa ibirenga umuriyaridi n'inusu mu ndimi zirenga ibihumbi 2. Ukuntu ivyanditswe vyera vyazigamwe n'abayuda bikongera bikazigamwa n'ishengero ry'i Roma vyabaye igitangaza kiva ku Mana. Ni ivy'ukuri ko abayuda babitse ahadata igitabo c'ubwami, ni ukuvuga isezerano rishasha. Ico gitabo cerekanye abayuda nk'abantu b'intagondwa, intashima, ibigaba, abantu basenga ibigirwamana. Ishengero ry'i Roma naryo ryabitse igitabo c'ishengero, ni ukuvuga isezerano rishasha ririmo ivyanditswe n'abanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ibindi vyanditswe vyandikiwe abakristo. Ikindi kiboneka cyane nuko ivyanditswe vyera vyanditswe kera cyane, mu myaka ya kera cyane, Yesu ataraza. Kubona ivyo bitabo vyeranda bikiriho uyu munsi kandi bikimeze neza inyuma y'imyaka n'ibinjana vyinshi vy'ingorane, habayeho n'ihamwa rikomeye n'intambara vyagiye bibangamira ivyo bitabo, ni igitangaza gikomeye giharurwa mu bintu bihambaye vyaranze kahise.
Bibiliya ni igitabu atakindi cogereranywa naco mu vyanditswe mw'isi yose. Igitangaje nuko hari abantu benshi batazi Bibiliya, ahubwo nico gituma mw'isi y'uwu munsi hari ingorane zirenze, hari akarenganyo n'amarushwa akomeye. Ni igitabu catumye haba iterambere rikomeye ku bantu benshi cane muri iyi si. Reka turabe uturorero tumwe tumwe tw'abantu bakomakomeye bahinduwe n'ico gitabu c'amabanga, kandi bagize n'ico bakivuzeko. Akarorero ka mbere ni ak'umunyabwenge ahambaye cane yanditse ibitabu vyinshi yitwa Sir Walter Scott. Uwo munyabwenge akomeye cane yari yashize Bibiliya hejuru y'ibindi bitabo vyose vyo mw'isi. Igihe yari ageze ku mviro, yahamagaye umuhungu wiwe aramubwira ati, mwana wanje, ndagusavye unsomere igisomwa mu gitabu. Nawe aramubaza ati, ico gitabu ugomba ko ndagusomera n'ikihe gada? Uwo munyabwenge aramwishura ati, nta kindi gitabu atari kimwe gusa, ni Bibiliya. Akandi karorero nakerekeye isinema imwe mu masinema yabaye rurangiranwa kurusha ayandi mw'isi. Ni sinema yashitse ku nyota abayibonye bose. Inkuru yayo niyi: umujenerali umwe yitwa Lewi Wallace yari ku rugendo ari mw'itereni, ahura n'umuhakanyi akomeye cane rurangiranwa yitwa Colonel Robert Ingersoll. Abo bagabo uko ari babiri batangura kwishinyagurira bacokora ibyo kwizera kwa Gikristo. Uwo mukoloneli abwira wa mujenerali Wallace ati, nyakubahwa, wewe uri incabwenge cane kandi warize cane, ariko none kubera iki utokwandika igitabu cerekana yuko ivy'ubukristo ari ivy'uburofa gusa, kandi ukerekana ko Yesu Kristo atanabayeho? Erega ico coba ari igitabu gihambaye cane wanditse. Uno mujenerali yumva araryohewe, kandi yumva umengo yongewe izindi ntege. Aragenda amara iyindi myaka agira ubushakashatsi kugira ngo aronke ivyo yandika ngo bimufashe gucokora neza ivy'ubukristo. Haragera ibihe rero atangura ico gitabu. Ahejeje ikigabane ca kane, yumva atamerewe neza, kuko ivyo yari karandika vyamuteye amakenga no kwicuza cane. Yarumva neza ko ari karandika ibitari vyo. Yagumye ahishurirwa nyabuna yuko Yesu Kristo yabayeho, ahubwo ko yabaye umuntu adasanzwe. Ivyigwa n'ubushakashatsi yagize ntivyabaye imfagusa, ahubwo vyahavuye bibingira akamaro. Ico gitabu yahavuye agisozera ukundi, gica kivamwo isinema rurangirana yitwa Ben Hur. Niyo sinema dufise yerekana ubuzima bwa Yesu kw'isi. Naho abenshi bavuga yuko ibisata bimwe bimwe vy'ubumenyi bw'ivyo mw'isi vyoba bihakana ivyo dusanga mu vyanditswe vyera, nta na kimwe cerekana ko ivyo vyanditswe vyera atari ivy'ukuri. Ahubwo abanonosoye ivy'akahise usanga bafise igitabu c'ivyanditswe vyera nk'igikoresho nyamukuru. Nawe ahuri nshuti yanje mugenzi, wokwibaza iki kibazo uti, mbega iki gitabu gifise iki kirusha ibindi bitabu? Mu vyanditswe vyera tuharonkera inyishu ku bibazo bitari bike vyerekeye ukubaho kwacu. Hari aho tuguma tugomba ko inyigisho z'ibibazo vyacu zoza zisiguritse neza, nk'uko womenga n'ibiharuro canke ibindi vyinshi vy'ubumenyi bw'ivyo mw'isi, ariko ivyo ntibishoboka. Ico ijambo ry'Imana ridufasha ni ukutwigisha, rikaduha indero, rikadushingira akarimbi ntarengwa mu mibano yacu n'abandi, bigatuma dutahura ko dukwiye gutandukana n'ikibi tugakora ivyiza. Aho niho hari ibanga ry'ubukristo, ibanga ry'ukubaho neza no kubana mu mahoro ku neza y'abana b'abantu. Mugenzi uriko urakurikira izi nyigisho za Bibiliya, akira ijambo ry'Imana, urishire mu ngiro,
rizogufasha kubaho mu mahoro n'umunezero. Ariko ijambo ry'Imana ico rishimikirako nyamukuru nuko wewe wohura n'umwami w'iryo jambo yitwa jambo, ariwe Yesu Kristo. Nico gituma nagomba ndagutumire kugira ngo dufatanye nawe gusenga, ugira inyota yo gusoma no kwiga ijambo ry'Imana hamwe no kuryitondera. Mwami Imana yacu, wewe vyahimbaye yuko uhumekera ijambo ryawe mu bantu bawe, hanyuma rikandikwa mu gitabo citwa Bibiliya, kandi uyu munsi kikaba kiriko kirakora ibikorwa mw'isi yose, naho cagwanijwe nticashoboye gutsindwa, kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri kandi ari iry'ubushobozi. Ndasengeye umuntu yakurikiye inyigisho za Bibiliya z'uno munsi kugira ngo afate ingingo yo kwiga no gusoma ijambo ryawe mbere no kuryitondera. Ubimushoboze Mana, uwamaze kurambirwa kurisoma canke afise izindi nyigisho z'ibinyoma, umuhishurire ibanga riri muri iryo jambo, maze arisomye rimuhindura icaremwe gishasha. Ndabisavye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha. Mwami Yesu Kristo akugirire neza. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni TWR Burundi @gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.